mwaramutse kandi mwiriwe inshuti bakunze ba radiyo isanganiro n'ibiganiro byanyu niherekaze mu rwego mudatangwa mu isango ryo ku nama uno munsi tugiye kuvuga perezida Melchior Ndadaye. Perezida Melchior Ndadaye ni wa munyapolitike mu mboneza z'umugambwe Sahanya-Frodebu, ni umwe yatogwa kuba umukuru w'igihugu atowe mu buryo bwa democratie itariki imwe ruheshi mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, akimikwa kuba umukuru w'igihugu itariki 10 z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana 1993. Yamara rero numwe kandi yagandaguwe itariki 21 gitugutu uwo mwaka w'igihumbi n'amajana 1993, mbere agakurikirwa n'igandagurwa ry'abarundi isinzi, abandi nabo bakaba barataye bagahunga igihugu. Ivyo bibaye imyaka 27 irigoroye. Ariko no munsi tugiye kurabira hamwe iragi perezida Ndadaye Melchior yoba yarasigiye abarundi cyane cyane mu bijanye no gutsimbataza ingendo ya demokrasi. Turabira hamwe ivyigwa abarundi boshobora gukuramwo, tukarabira hamwe kandi n'intama zishobora kubangamira iyo ngendo ya demokrasi, na cyane cyane rero n'umuti izo ntambamyi zotorerwa kugira ngo iragi rya Ndadaye Melchior mu bijanye no gutsimbataza ingendo ya demokrasi ribe ntakemwa. Abatumire bane bavyagiye hano ku nama kugira ngo duce ijya nino ivyo bibazo. Hari Honorable Leonce Ngendakumana, ni cegera c'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sahanya-Frodebu. Honorable mwaramutse. Ndabaramukije abatuye kumwe, ndaramukije kandi nabo bose bakora twumviriza kandi mwakoze kundomira. Mwakoze nawe. Turi kumwe kandi na Kefa Nibizi. Kefa Nibizi nawe ni umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka Sahanya-Frodebu nyakuri iragi rya Ndadaye. Nibizi mwaramutse. Ndabaramukije, ndabashimiye ko na mwadutumiye. Ndaramukije bagenzanje turi kumwe hano nori kwatwumviriza bose. Mwakoze. Uwundi turi kumwe hano ku nama ni Honorable Jean de Dieu Mutabazi, nawe ni umukuru w'umugambwe w'intadebukirwa Radebu, akaba mbere nawe nyene yahoze mu mugambwe Sahanya-Frodebu. Honorable mwaramutse. Mwaramutse nyakubahwa mumenyesha makuru, ndaramukije kandi nabo turi kumwe muri iki kiganiro, cyane cyane n'abariko baratwumviriza kuri uyu munsi ukomeye tuhava tuganira kuvyerekeye incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior. Urakoze. Turi kumwe kandi hano ku nama na Ambassadeur Denis Banshimibusa, numwigisha muri za kaminuza, akaba kandi n'umuhinga yanonosoye ivya demokrasi n'imigambwe, nawe akaba yitavye hano mu kiyago cyo ku nama. Ambassadeur mwaramutse. Mwaramutse neza, ndabakengurukiye kubona mwadutumiye. Murakoze cyane. Mu gutangura kino kiyago cyo ku nama, ntangurire mu mugambwe Sahanya-Frodebu nyakuri iragi rya Ndadaye. Iragi rya Ndadaye niyo tuvuga uno munsi, iyo ncungu ya demokrasi Sahanya-Frodebu nyakuri iragi rya Ndadaye. Uramutse witiranwa n'ikiyago cy'uno munsi cyo ku nama, mbega nyene iragi rya Ndadaye Kefa Nibizi, iragi rya Ndadaye niriye? Murakoze. Kugira ngo tuvuge iragi rya Ndadaye, umuntu amanza kuraba igihe umunyapolitike yavuye acika umukuru w'igihugu akagandagurwa yaziriyemwo. Yaje mu gihe hari hamaze imyaka ya 30 hariho ubutegetsi bugizwe hanini n'ubwoko bumwe n'abantu bava mu ntara imwe, kandi bwari bwatoteje abarundi batari bake, bugatuma bahunga, abandi bagapfa, abandi bakabuzwa kwiga n'ibindi bintu byinshi vyabaye. Igihe rero ico twovuga dufatira ku majambo kuri programa yashikiriza. Mu ijambo rimwe iragi rya Ndadaye umuntu yovuga niki? Iragi rya Ndadaye kurivuga mu ijambo rimwe sinzi ko nza kubishobora. Gerageza. Mugabo twumva intwaro rusangi inganisha abarundi bose imbere y'amategeko. Atamwana n'ikinono. Ntabe mwana n'ikinono, ntabe wanja wangura, kandi abarundi bakubahirizwa mu gihugu cabo no mu vyabo. Nuko muri rusange yego twari kugira twumve rero iragi rya Ndadaye, ariko nibutsa bariko baradukurikirana ko utuma tuvuga mukatwumva ari Aimé Toussaint Mitebutsi, abatuma tuvuga mutubona nabo
ni Dorine Uwimana afatikanije na Rono niyo nkeza uhagarikiye kino kiganiro ni Leonce Bitariho Jerome Nyonzima nije wendemesheje ikiyago cyo kunama nongere rero ndabahe ikaze honorable Leonce ngenda kumana Perezida Ndadaye Melchior mwaragendanye mwarakoranye mwarasangiye ibitari bike amajambo mu majambo make yasigiye iragi nyabaki abarundi nene kugira wumve neza iragiye yadusigiye kwanza kumenya uwari we Ndadaye yari umuntu abona kure Ndadaye yari umuntu abona kure oya no muntu abona kure mugora ashobora kumwita uko nta kibazo mugabo yari umuntu abona kure yari umuntu arinda ibimenyetso biro ko yabona kure n'ukuntu yari umuntu arinda yari umuntu kandi yihanganira abandi yari umuntu y'ibintu byaciye mu muco byagenze neza ashiraho intayishize ariko byaciye mu muco yari umuntu yanga karenganyo ranka barenganya abandi yaranka kagaye n'agasuzuguro yari umuntu yipfuza ko uburundi bwiteka uburundi bwiyubashe uburundi bwubashwe uburundi nkuko mugenzanje yaje kubivuga abarundi tubana neza mu budasa bwacu tugasabikanya ivy'igihugu gitunze atamwana n'ikinono atanya gufatanya gukira yaturaze rero yuko twokubaka uburundi butubera umuvyeyi wa twese bukatubera ubwugamo ariko natwe tugafatana munda tukabwubaka twese turi kumwe abatabakumiriye abandi Frodebu Ndadaye twovuga ko wari umugambwe canke gwari urunani Frodebu Ndadaye wari umugambwe mugabo waragiye mu nani yego mu byo kurondera ubutegetsi gusabikanya n'abandi gukorana n'abandi twategeza kuja mu nani kuko nyamwigenda ko nacamara kandi mutwe ntiwigira inama mu byo Ndadaye yaraze uburundi wanse kuvuga Frodebu kubera itakiriho byaraze uburundi nega kuba Frodebu itakiriho kandi ndi ngako bwa Frodebu nyene gute byoshoboka Frodebu irahangamye ega Frodebu sijyo zina wumva Frodebu sina abantu singenda kumana si mutabazi sikefa cyangwa uwundi Frodebu ni état d'esprit nico cyumvo cyingene uburundi bwo babwifashe uburundi aho umunyagihugu yishira kizana uburundi burangwamwo amabwirizwa n'amategeko byubahiriza umunyagihugu bitubahiriza kandi abanavugira kenshi ngaha bitubahiriza abategetsi gusa canke abanyamigambwe gusa byubahiriza abanyagihugu aho aho intwari ya demokrasi ishinga imizi abanyamigambwe bagahiganwa bisunzwe imigambi yabo hama abanyagihugu bagatora aho bashaka mu mwidegembyo ubuto wakumva ko yatorewe abanyagihugu ubuto wakumva ko atate kugira aje kwiba igihugu aje gukandamiza abandi yumve ko yatowe kugira atunganirize abanyagihugu bose ateze imbere abanyagihugu bose abasubize hamwe yuhubakwe rero igihugu citeka nka kumana cyangwa ndabivuga muri Radebu harimo demokrasi muri Frodebu nyakurira Ndadaye harimo demokrasi muri Frodebu harimo demokrasi muri CNDD FDD na CNDD harimo demokrasi migambwe myinshi harimo demokrasi twovuga rero ko yose ari Frodebu ahubwo ucunyibutsa yuko Ndadaye ikintu gikuru yaturaze ari ico nyine ca demokrasi kandi urumva rero noheje kuvuga ko kiri mu gihugu cyose hasigaye rero kwiyumvikana ingene twogikomeza kuko niyo nzira yonyene izotuma abarundi twogorora tugakira tugateza imbere igihugu tukakibanamwo neza kiwe rero mbaza ivyo muri Frodebu ibyo byahandi uzobahamagara ubabazi Honorable Jean de Dieu Mutabazi demokrasi bayumva ko uko tuyumva Honorable Jean de Dieu Mutabazi cyangwa uko Ndadaye yayumva mu Ntadebu kigwa za Radebu ubu ni ugeze urongoye umugambwe ariko wahoze muri Sahwanya Frodebu iragi Ndadaye uracyarigendera iragi Ndadaye burya uko twe turibona ni ikintu gikomeye cyane umuntu kurigendera ijana ku ijana biragoye kubera ibyo yaturaze ni ibintu bikomeye cyane mugabo ntiworaba ibyo dukora kwera ntiworaba ibyo dukora mugabo uraba icyo twifuza burya twese
ico twifuza nukurigendera muga kuzorigendera ijana kwijana ni ikintu kigoye uvuze uti sinda bivyo mukora no kuvuga ko ubona ko ivyo mukora atari urabona burya ivyo dukora burya wari kuravuga ntuze kare mu rundi rurimi tuko turavuga ati noye mwese mwahorana muri yego twarahorana ati kubera ikiri mutari kiri kumwe n'abayakarorero kaba abantu bavuka bari muri Eklezia Gatolika mwahaye imiso ukaja wumva babaye ba politika ntibuza ko Eklezia Gatolika ibandanye urugendo rwayo urumva rero nimba hari abafrode mu ngabandi bakaba barayihoramo bakavamo tubandanya turi bamwe nejo bundi ku ntatemwa y'umuganwa atari umugani gwa gasore harabona bwiye turi kumwe mbere na Kefa nabo muri frode nti muraza dushireho tugira ishugwe rimwe rinini turi migambwe ini harimo nabo muri sangwe padere urumva yuko naho tutakiri kumwe hariho umutima hari ikintu kibahuza nabo nyene wari kuravuga bo muri CNDD-FDD we nk'ubu hariho naho batari ngaha urabona nk'uko ufashe nk'umuntu nka Ndadaye ubwa mbere na mbere ukavuga ati reka tumusubiza agateka burya byari byaratunaniye kugira ngo tumwite ero national de democratie mugabo baje nyuma y'ibihumbi 2005 barashaka kumugira ntuzeye incungu ya democratie hama rero baravuga ati mwarabigerageje oya singu uyu mukuru w'inamashinga mateka yari mukuru w'inamashinga mateka mugabo yarafinzititi hama rero ntuze hanyuma yaho akavuga ati reka aje kunoti ibihumbi 10 cyangwa ukabona nkuko gufata kumufata bakamutirira kijya kibuga c'indege canke bagasubiza agateka ntuze umuryango wiwe umupfakazi n'abana bakamusubiza agateka aha ntuze tuhora dushira amashuga aho bamuhamvye bakahasukura ko yagende buka twatashe nyuma y'amasezerano y'Arusha nyuma y'ibihumbi 2000 twari twarahunze hasa nabi gose ntuze honorable wonse aravyiba kubera abatwara nk'ubu twovuga ko CNDD-FDD yagarukiye agateka k'incungu ya demokrasi umuntu ashatse yovyemeza kubera bo baravuga ati ngibi twe ivyo twakoze twebwe twarabishaka mugabo nta nguvu twari tubifise kuvuga rero uko iryo ragi burya sabicaye ngaha gusa kuri iyi meza bashaka kurigenda bashaka kurikurikiza n'abatari ngaha nabo nyine ariko nka honorable Mutabazi kuva muri Frodebu suguhemukira Ndadaye Ega Jesse nariko ndabibabwira Jesse navuye muri Frodebu kubera ibere ryayaze ni yuri oya kubera ibere ryayaze twaravanye baravuga ati we nitukiri kumwe tugisangiye baravuga ati nugende nanje cavuga ati eka mu nkura muri yo Frodebu ko muhita mugabo akaranga mutima ndakagumana nico gituma navuze Radebu ko ari ihuriro ry'abantu biyumvamo demokrasi bakiyumvamwo niterambere kandi n'ivyumviro vya Ndadaye tukabigendera nukuvuga yuko naho ibere ryayaze tukavana muga ivyumviro nta ukubuza ivyumviro iyo vyumvamwo twarabigumije nico gituma n'uyu ibitari bike tuza kubihurira ko kuvyerekeye Ndadaye Professeur Denis Banshimiye ubusa umunyapolitike agakurikirana cyane bya demokrasi n'ivy'imigambwe ikintu gikuru canke ibintu bikuru mwiragi rya Ndadaye umuntu yofata nibi muri kino kiringo jewe sindi umunyapolitike oya ndo mwigisha muri kaminuza y'u Burundi uri muhinga mu vya politiki ego ngira ngo biratandukanye gatoya nariko rero ndiyumvira nti kugira ngo umuntu avuge neza ibijanye n'iragi rya perezida Melchior Ndadaye abanza kuraba ivyimviro nyamukuru ivyimviro ngendegwako vyamuranze muri ico kiringo yariko aragwanira iyo demokrasi muri ico kiringo rero nkuko muvyibuka umukuru w'igihugu yari Major Pierre Buyoya hari bibazo bibiri nyamukuru ikibazo ca mbere cyari kijanye n'ubumwe bw'abarundi ikibazo ca kabiri naco cyari kijanye no gushinga demokrasi mu Burundi aha rero Ndadaye Melchior n'umugambwe Sahwanya Frodebu w'ico gihe bari bafise aho bahagaze kubijanye n'ibi by'ubumwe bw'abarundi ikibazo camoko mu Burundi tubivuge amajambo yumvikana nukuvuga Buyoya ariko aravuga ibi vy'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ko yabitoreye umuti ikibazo camoko mu Burundi Ndadaye Melchior kumwe nabo bari kumwe mu mugambwe Sahwanya Frodebu bo bavuga bati ivyo bintu tuzohava dusanga ari uruhendo
ati haciye imyaka irenga 30 bariko baraja baravuga yuko abarundi tukwiye kubana bavuga ivy'ubumwe bw'abarundi atariko nta cyavuyemo atahubwo Burundi bwagumye buja buragwa mu magume ati none ati ubumwe n'uruhendo ubumwe n'uruhendo ati mbega ubwo twotangurira ku rundi ruhande ubwo ruhande yavuga ati twanze dushireho ubutungane tubanze dushireho demokrasi tubanze dushireho kubahiriza agateka kazina muntu tubanze dusabikanye hanyuma turaye ku bumwe bwo kurikira hanyuma ubumwe buce bwizana kuko ivyo nibimenyetso by'abantu basangiye igihugu mugabo murabizi ko buyoya n'umugambwe w'abadasigana iprona bo bavuga yuko haguye gutangura ubumwe hanyuma demokrasi kaza mugabo urumva Ndadaye n'umugambwe wiwe nabo bavuga bati dukwiye gutangurira kuri demokrasi ibi bimenyetso bikuru vya demokrasi ubumwe buheze buce bwizana ico ni kintu rero buce buba ubumwe bwamira muri demokrasi atari demokrasi yamira ubumwe burizana nico gituma wasanga hari abandika yuko ubumwe atari urugoto ubumwe suruhendo subwo gusinziriza abene gihugu kugira ngo namwe muce mwikorera ico mwishaka utiraga Ndadaye rero rihagaze aho ukuvuga yuko hakwiye kuba ubumwe nyabumwe bushingiye ku bikorwa bigaragara ico nico ca mbere ikindi gira kabiri naho yarahagaze kubijanye na demokrasi kubijanye na demokrasi Ndadaye yarafise inkingi nkuru yashikiriza ndetse tuzisanga umunsi bagira irya nama nshinga mugambwe yasahwanya Frodebu yaravuga ibijanye no kungana kw'abarundi akavuga kungana imbere y'amategeko akavuga ukwishira no kwizana Ndadaye yaravuga yuko atamwana n'ikinono yaravuga yuko atawandya wangura yaravuga ahejeje amanama kati genda rero mugororotse mwiyumve yuko muri abarundi babushitse namwe atawu umuntu akuye kubasuzugura atari nusu kandi ko mukwiye kuronka uburenganzira bwo kwitorera kuja mu mugambwe mushaka ubwo rero nk'ubu turiko turabivuga ubu ivyo mengo nta gaciro bifise mugabo muri kiriya kiringo mumenye yuko abantu nkuko bagenzanje bayivuze bari bamaze imyaka irenga 30 bari mu mugambwe umwe kububahuruka babwira uti n'uyu n'umugambwe murafise uburenganzira bwo kujamwo nuko bavuga nyene ko Ndadaye yari umwigisha akomeye asobanukiwe yarabikoze iki ni kintu gikomeye hanyuma rero yaravuga cyane ibintu byo gusabikanya itunga ry'igihugu biciye muco yise ekite mu kirundi kiragoye gusobanura neza no gusabikanya mugabo birarengeye ivyo ku buryo bungana mukanganya atawandya wangura nkuko yakunda kubivuga ikindi yashimikirako nibi vyagateka kazina muntu mbere ndabibutse yuko Ndadaye ari mu bambere bashinze ligue iteka ujye muhaye wagateka kazina muntu ngira ngo ari nkawo wa mbere cyangwa wa kabiri gutyo mu Burundi muri ico kiringo rero ivyo bintu byari bintu bikomeye cyane ivyo rero bibazo ko ari bibiri nivyo Ndadaye yahavuye ashira muri ya programme ya politique yahiganishwa y'ingingo 46 aho rero niho duca tubona ivyo nivyo bibiri yahiganishijwe ubwo sivyo yazize nivyo yahavuye ashira rero muri ya programme ko yoba yari byo yazize navyo ntawo biharira kuko muri ivyo yavuga harimo nk'akarorero gusubiramwo inzego z'igisirikare n'ikijandarume ivyo mu matohoza tumaze kugira twarabonye ko cabaye ikintu gikomeye cyane gishobora kuba kiri mu bintu cyatumye abantu batavyemera yuko bihinduka mugabo sico cyonyene ivyo yavuga mu Burundi bushasha byari byinjambo umunyagihugu yego cyane Kefa nibizi sawanya Frodebu nyakuri iragi Ndadaye hariyo baradonaguye byinshi mwadonaguye bitari bike biranga iragi Ndadaye muri sawanya Frodebu nyakuri iragi Ndadaye no munsi iragiririyo iragi Ndadaye iri mu Barundi bose bari mu bwa Frodebu nyakuri Ndadaye n'abarundi no kuvuga yuko hariho bimwe usanga bigicumbagira muri rusange n'ibindi byamaze gutera intambwe ivyo rero natubwe nk'abandi barundi bose turabifise turabigendera nkuko nizina tugitwa no kuvuga yuko ni icifuzo nishaka dufise acha ni izina gusa ivyo ni ubivuze we ndiko ndabaza nakwishuye nabwiye yuko nishaka umaze kufise
icifuzo ukagira n'ishaka muvuga muti nukuvuga uca utanga kubigendera ukavuga ati vyanka bikunda iri ragi Ndadaye yadusigiye tutebe turishikeko kanatsinda hari vyakozwe n'abandi benshi nkuko mutabaza bivuze ntihagire umuntu yibaza ngo naya mazina yarimwo Frodebu canke yarimwo ijambo democratie gusa akomeza democratie hariho n'abatari no mu migambwe bakomeza democratie kuko ikintu bita democratie ntikiraba umugambwe kiraba igihugu kuba sabanya Frodebu nyakuri iragiye Ndadaye yaravutse yiyonkoye kuri Frodebu suguhemukira Ndadaye ndakubwire umesha makuru urabona tureke ivy'abantu tuje no mu vy'Imana n'idini Yezu Kristo yasize ashinze byaravuyemwe yandi yaragwira n'imiryango usanga abazocaca mu muri rudahera nawe uzobuca mu wariwe abazi ni yaye no mu miryango urabona ko agira igihe n'umugore n'umugabo akavana singe no bivuga mu Kirundi ariko nta wovyigisha muri principe bavuga bati ndavuga ifaransa aza kumfasha kwishira mu Kirundi le conflit est inhérent à la vie humaine amatati ari muri kamere ka muntu hari abantu kandi igikuru rero igikuru nuko twese tugwa tuvuga duti yamara reka tugwe kuri rya Ndadaye aho ngoma ntuhavungarukana ngo mbe nakana kamwapfuye iki ivyo ntibikenewe ariko cyo mwapfuye cyo usanga kiriho ivyo no munsi ntavyo ngarukako reka tugaruke ko twese turondera gushika kuyagijya Ndadaye igizwe na demokrasi iri muri vya bigabane byose twavuga ico gikomeye ariko sabanya Frodebu nyakuri yavutse mu 2008 ubu imyaka 12 iraheze kubera iki mutarasura kuba umugambo umwe twe nande mena Frodebu iyo ucubaza na Frodebu nayo ndayibaza ivyo rero no musi ubu nuko ndi iwawe mu kanya ndajaye sinzi kuno muzi twaje mu kiganiro cerekeye nyene imigambwe iragijya Ndadaye niryo tugomba gutsimbata nivyo nakubwiye bikomere iragijya Ndadaye n'umumenyesha makuru atari mu mugambwe ararikomeza n'uri mu société civile ararikomeza kuko ni ivyiyumviro ni ngendo ibi vy'imigambwe sesonde ni migwi kuvyiyumviriramwo twebwe rero duhagaze no munsi duhagaze ku cyumviro nk'uko yabivuze dufata nk'akarorero nk'umugambwe no munsi ku butegetsi hariho ivyo nawe nyene wakoze kandi utitwa Frodebu nyakuri Radebu hari ivyo wakoze bijanye n'ubucimbataza demokrasi n'abamenyesha makuru n'ibiri kurakora ubunyene batuzanye ngaha uri kwakomeza demokrasi utitwa Frodebu nyakuri cyo bituma nibaza yuko ibi vy'imigwi vy'amazina nibisanzwe ntitubitewe ko cane dutebe cane ku ngendo n'ivyiyumviro vya demokrasi mbega nyene ku ngendo no munsi Ndadaye yo barunguruka abo muri sabanya Frodebu nyakuri no munsi hari ico yo banegura mu bijanye no gutsimbataza ingendo yiwe ya demokrasi burya rero bihava biza kungora cane kwishuca kibazo kuko burya ivyerekeye ingendo ya demokrasi igenda reka navyishure bibazwa cane birabazwa abari kwarongora igihugu bikabazwa n'imigambwe itari kwarongora igihugu bikanabazwa n'iyindi migwi y'abantu itari mu migambwe twebwe rero iwacu aho tugeza gushika ubu sino kwijana mugabo nka 80% nyango aho kuvyo twebwe tugeza ko nibaza ko twayara n'akantu kawo 20% mubona yo banegura nagaki bo burya nibaza yuko nta muntu numwe ari parfait ivyo nta ntungane yerade reka tuyifata uko ko atantungane ntavyerade ntituje mwido ni ivyo twamatuko turisuzuma twebwe tubikosora ahandi ndi kuri micro yupfuma baza ati mbe niki cyo kwerekana yuko izo 80% zerekanwa n'iki ivyo nakwishura vyoroshe ivyo ni tuzovyikosora amatu mugabe ivyo 20% n'ivyo bigoye turamesera hari iwacu tutavizana ngakwira nibanga kubizana ku nsamirizi honorable Leon Singena Komana muri sabanya Frodebu iragijya Ndadaye iracariyo yabivuze neza yabivuze neza turi kumwe kefa ndi mu barundi bose iragijya Ndadaye
nta yindi nzira dufise abaca hariya bateza kugaruka aho nyene kuko niyo nzira yonyene izotuma umuntu yishira kizana niyo nzira yonyene izotuma tugira ibiganiro ku bibazo byose dufitaniye ibibazo vyamaho babivuze vyamara umugenzi w'abantu niyo nzira yonyene kuko izindi atari inzira ya demokrasi iba ari inzira yo gukoresha inguvu y'ingwano iyo mu nzira y'ingwano rero ivyo bindi byose ntibishoboka none umunsi Ndadaye yo barunguruka none wumva byoba biri mu gihugu cyose manyagihugu bose migambwe yose bikabura muri fraude yasinzwe na Ndadaye byoshoboka ni ukuvuga rero ireho turabane kandi urugamba turarubandanya kandi bijya turarurembeje kuko twebwe turabira kuvyo Ndadaye yifuza na fraude yabivuze neza twifuza yuko ubumwe bw'abarundi butoba ubumwe bw'agahemo kuko hari abantu bavuga ubumwe ugasanga n'agahemo hari abavuga demokrasi ugasanga n'agahemo twifuza rero yuko ubumwe bw'abarundi buba ubumwe koko bushimikiye ku bikorwa nk'uko babivuze kukubahana kugusabikanya cya kabiri yuko mu Burundi hoba intwaro ya demokrasi iyo ntwaro rero ikaba ari intwaro ishira imbere umunyagihugu kuko niwe soko ry'ubutegetsi niwe atanga ubutegetsi ibyo abanyagihugu ntavyo baramenya ariko turiko turabibigisha bazi ko ubutegetsi buva kuri kefa bazi ubutegetsi buva ku yundi muntu cyangwa ku mukuru w'igihugu ubutegetsi buva ku banyagihugu iterambere riva ku banyagihugu nico twita gukomeza ishure rya demokrasi byo rero twebwe turako turavyitegurira kugira tubibandanye ko twasanze harabiyitirira demokrasi batayerekwa turamaze kuyibona uvuze ko iragi Ndadaye riri mu barundi bose uno munsi yo barunguruka yo baneguriki twebwe canke abarundi bose aho riri ariho jewe ndikaniyereko nshimira Frode buyo ineguriki abarundi bose wewe gushimira kandi mwasigiye muri rukana bamutabaza Frode naho nyene yo dushimira kuko twarabandanije n'ubu turacariko mugabo bavuga ati mwebwe muri ko muradebukirwa ko yo hava akatunegura nti si kwa kundi twari tumeze cyagihe mwenya twomusigurira bituma imvu zakize twozimusigura hama mu gihugu naho tuvuge nk'abatwara simbuga abanyagihugu abatwara yo babwira ati yovuga ati ndababaye kubona mudakurikirwa muri kahise twabayemo za ntwara twako turavuga zigikenye zagahotoro zagaheza gasuzuma babwira ati kumenga ziracariho ikigwa nta kigwa mwakuyeyo ibyo bibabwira abanyagihugu no babwira ati mwebwe kubera ubukene n'ubushomeri inzira ya demokrasi iri kwirabananira yoshavura rero yobabara mugabo twomusigurira tuti burya iyi nzira ya demokrasi nkuko bakunda kubivugira agoye ariko irimo amahwa menshi bavuze demokrasi ibyara ubumwe mugabo namwe mwasike murirukana ba mutabazi musigara muracanamwe avuka za Frode bunyakuri avuka za nazaziri yanyo yavuga abantu ze yini migambo hariya niyoba ico kintu niyo kibanegura kutakivuga ni bya binakubwira byo kudebukirwa hanyuma abantu bagaca bashwiragira hirya no hino ariko twomusigurira ko byavuye ku butegetsi bwa Iprona n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mwoca mwikuriza ku butegetsi oya niko bimeze none iyo migambo yaza ko yavutse gutiyo ariko uravuga kugira ngo ariko none ubutegetsi bwo bwaje kwirukana mutabazi bumukura muri Frode oya cyane nabagenzi we oya no kuvuga nakubwiye ko iki gihugu nako babivuze ko igihugu kitarimwo ingendo y'intwaro ya demokrasi nta tradition ya demokrasi dufise uwo muco ntawo uwo muco ntawo hari wa demokrasi nukuvuga rero harabo byagoye ati ibyo bintu bya demokrasi no kurindira umuntu atashakuramwo turagiye mugabo tugiye kugumya kuko mutabazi yabisiguye tuzogumya ryaragi nawe tugiye twebwe ntitwokuba kubirukana ahubwo ubu tuvuga tuti igikuru muri ibi bihe nugusubiza hano gukomeza umugambwe tukegera abo bose twari kumwe tukaganira no gusabana ikigongo ariko tukibasaba bakidusaba ariko tukagisabana tugasubira hamwe kugira ngo iryo ragira ikomere nuko twese dusubiza hamwe yavuga ati njye nzorikorera hari undi nzorikorera hari ibyo ni ibyiyumviro ariko turi kumwe yokomera gusumba uko twaguma dusanzaye yo tunagura rero yonegura ko dusanzaye kandi yari yadusigiye urubanza rumwe ariko tugira ikosa ari bafise ikosa ari bagira ikosa yo tunegura honorable mutabazi muri radebo haracyayiraga Ndadaye
kujya nakubwiye cyari ryasigaye muri frode mu murigira kujya nakubwiye burya abantu benshi burya kugira intege nke bisanzwe mugaye igikuru no kwigaya ntiwabye wishima mugabo ukavuga ati mbega iraginjya Ndadaye ibintu yasize atweretse kwera hariho umurongo yadusigiye hari barabara yadusigiye ati kuvyerekeye agate y'akazi na muntu muzokora uko kuvyerekeye imigambi myinshi muzokora uko kuvyerekeye kunganisha imigisha bijya bita ekite egalite abantu bose uko bavutse ari abarundi bakanganya imigisha ntuze muri byose muzokora uko ibintu byinshi udasanga gusa muri zijya ngingo 46 yasize ntuze igihe yajagurigana kandi abarundi bakazemera mugani muri byinshi mugihe rero ntuze yatweretse mugabo umuntu akavuga ati kuri iki je ndabona yuko nta kigendeye neza reka ndabe yuko nogorora ivyo rero ni vyinshi hamaro je nagenda ku nuze ngaruke kuri ibi bintu byagiye biratanya nuze abafrodebu burya abantu bishe Ndadaye bakoze icyaha gikomeye kubera simvuze gusa ko bari babiteguye mugabo batumye igihugu kijya mu ntambara wumva byishe mukuru w'igihugu niwe yari perezida wa Frodebu burya Ndadaye bica n'icegera ciwe muri Frodebu karibwa imponsier ariwe yari umukuru w'inamashinga amateka nukuvuga mu kumugandagura nabo bikorana bakagandagura nuwo teguye amatora yo kumusubirira karibwa imponsier nukuvuga igihugu cyaciye haba kimwe barakubise umwungere intama zirasanzara kimwe ntuze honorable naho sigeze kuvuga ibintu vya vide institutionnel vide juridique ura gihugu kije mu ntambara igihugu kibure niko gukubita umwungere intama zigasanzara burya rero natwebwe burya muri Frodebu byaradushikiriye kubera mu bari muri bureau politique batanu hasigaye babiri gusa ntibantunganya na Nyangoma babiri hanyuma rero hategeza kuboneka ubuji imbere kandi bagasura kandi bakayunga mugabo urabona yuko umwe yafashe inzira y'ibigwanisho ati twebwe bugico Ndadaye yabuze igisirikare yabuze inzego z'umutekano zimukingira reka tugende mu ishamba tufate Nyangoma undi ati reka tugerageze hari naho twosubira tukegeranya ntuze abarundi tukegeranya inzira guhemuka tukaraba ingene ivyerekeye gufata umuheto twobireka hari naho bizokunda uyu ni president ntibantunganya burya twebwe naho twari muri za comité directeur burya twagiye buhoro twagiye buhoro turavana hanyuma rero igituma niko ndakubaye ko tutokwita kumwiko mabare wose abayijewe canka bari kefa ni ibintu byatushikiye mugabo iyo Ndadaye yari kuba yarahagumye nkumbure twari kuba turi hamwe mugabo rero ntacyo urumva akarangamutima hari naho akarangamutima tukagendera uno munsi yo barunguruka ribaga iki yo tugaya byinshi kubera kujya nakubwiye intege nke burya abantu barikunda hari igihe umuntu usanga aronse nk'ikibanza c'ubushikiranganje c'ubuyobozi bukuru yiki ugasanga ashaka gushira imbere ntuzeye gushira imbere ivyiwe umuryango wiwe amatungo ugasanga mugabo reje ico je ico je namavuga ntuzeye burya ukoze icyaha ingorane ni kuriwe je mu gihe je nokorera ikosa mu gihe je nokorera ikosa Leonce ndamusavye ikigongo akakinyima gisigara kwa Leonce kwa Jeniga mugabo je nciye numa sindamusaba ikigongo ikibazo kiba kiri kuri jewe urumva rero none ubuyobaga yako mudasaba ikigongo cyari ko mutigara nakubwiye ntiturigaya ahubwo abatigaya nibo bafise ingorane nukuvuga rero ibintu byinshi uko nariko ndakubwira ati hari inzira yatweretse tugerageze kuyikurikiza muri byinshi urabona igihugu kirafise amategeko kirafise ibwizwa shingiro nani mategeko ayakomoka ko eske turayakurikiza kuko ari ngaho urashaka gusanga ugiye gusesangura nuko urashaka gusanga dufise amategeko meza none mu ngiro bigenda gute ubwo nituyarenga ko tubibona
kumwe ko bakirisa bavuga ngo mucumura mbizi n'ibigiranga uravyumva no kubera iki mucumura n'ibigiranga ico rero nakubwiye ni kameremere k'abantu kandi rero ico kugira ngo ukivure ni kwigishanya no kuremeshanya uko turi hamwe tukama twibutsanya tukicara hamwe tukavuga ati none nk'iragi imboneza yadusigiye turiko turayigendera burya hari ikintu nuze professeur nuze yavuze gikomeye burya urikura uvuga iragi burya iyo uri kuratembera ntuze mu bene gihugu ukabona ingene ntuze Ndadaye Melchior yaje akavuga ati none ni muwe mugenda muhagaze nka mugororotse akavuga ati ugende ngira ngo n'akamirambege kaboneka kubera rega burya hariho abantu burya novuga ko bari jeune twebwe igaharageraho kera nk'abantu batatu basangiye ubwoko ntavuze batashobora guhagarara hamwe baca ngo muri mu nama ngo nihavemo babiri umuntu wese yigendana urumva abantu bakagenda baraba abantu bakagenda baraba inzara bunamye utariko nk'ivyo ubu ntabikiri za gisirikare zafyonza abantu ukabona ko abantu nyene bamerewe nabi bafashwe nabi mugaka bwa ati nimuvyuke nimurondera gateka kanyu nimubona imbere nimuhaguruke Ndadaye burya yaratwuguruye amaso abantu benshi burya bagenda none ubu murabona vy'ukuri ivyo zaraheze ndakwereke burya ugeze ku ntambwe nk'iyi nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ati ikintu kiri hariya muri commune agasanduku nyandikira ndabimenye nukuvuga rero burya abari kwavuga ati wewe burya urafise uburenganzira bwo kumbwira uruna n'ikintu gikomeye hajya so ugifatamire nego n'ikintu gikomeye ati akagasanduku kugurugwe kubera kwakira abarundi bose biragoye cyo kubagenda ngo mugende muganire mugabo wewe mwikomeye hari isanduku andika usinye uvuga uti iki kirambakiye urabona yuko igyorage burya ari ikintu gikomeye dutegerezwa kuvuga ati erega inzego turadishikira umukuru w'igihugu ubu tugenda tugorotse erega mbega ntubona ko ngaha tuko turiyamamura tuvuga ico dushatse nivyamuko urakoze birashoboka yuko udusamiye mu nzira ikiyago uri kwikira n'ikiyago cyo kunama kiko turavuga perezida Ndadaye Melchior incungu ya democratie iragi yasigiye abarundi turi kumwe n'abatumire bane hano kunama batatu n'abanyapolitike bakaba baserukiye imigambwe ugira kane nawe akaba ari umuhinga mu vya politike mbere muri demokrasi n'ivyerekeye imigambwe turiko turavuga ibi bintu bijanye n'iragi President Ndadaye Melchior yoba yarasikiye abarundi ambasaderi banshimiye ubusa abanyamigambwe bumvise ngene bavuga iragi ritumbereye mu gihugu ririho umuntu abiravye neza yofata impande zibiri hariho uruhande rwa mbere twovuga yuko dufatiye ku byaranze umuhisi perezida Melchior Ndadaye yuko iragi ryiwe ryagumyeho iryo ragi rero tuvuga ni ikiciyumviro kijanye na demokrasi iyo turiko turavuga iciyumviro kijanye na demokrasi tuvuga nk'ingene abantu bakwiye kumva ingene abantu bashikira ubutegetsi kera byaca mu makudeta muri izi ntwaro zo gushikira ubutegetsi babanje gutembagaza abari bahari mugabo haje iyi ngendo ya demokrasi bica mu matora bigaca mu matora yo mu migambwe myinshi abantu bagahiganisha imigambi ico ciyumviro rero cukuronka inzego zitowe n'abene gihugu ico kirahari naho kumbure coba kitameze neza gose nko cyategerezwa kumera mugabo kirahari ikindi novuga kijanye nico novuga nti umuhisi Melchior Ndadaye yari ko bavuze ko yabona kure cyane novuga yuko yari yaritanze amasezerano yarusha uti ko bavuze ko umenga we ntuvyemera neza ko yabona kure cyane ntinya ko havuci yumbaza kwa kundi rero igihe yatsinda amatora yagenye umushikiranganje wa mbere uwo mu mugambwe w'abadasigana iprona umufasoni Sylvia Kinigi uku nugusangira ubutegetsi nta tegeko yari afise
rimutuma ategerezwa kugena uwo mushikiranganje wa mbere wo mundi mugambwe ivyo navyo murazi muri ya demokrasi gusangira ubutegetsi yarusha nivyo bahavuye babona yuko bibereye naho kumbure ubu vyo babiriko biracumbagirika mugabo iriragi ryari ryiza cyane ho ryatumye abarundi bamera nk'abasubira hamwe imitima irasubira mu kibanza irindi ragi tubona muri ivyo tuvuga yuko arakaranga keza nibi byo guteza imbere ikibanza cy'umukenyezi mu vya politike Ndadaye atsinze amatora yaragenye umuburamatari wa mbere w'umukenyezi mu cankuzo abantu baratangaye cyane umengo hariho n'abasitanteri sinzi ko ngumwe canke babiri nabo nyene babakenyezi hanyuma kandi mu migambi muri iyi migambi 46 yarafise harimo yuko mu nzego z'igisirikare n'ikijandarume hategerezwa kubamwo abakenyezi ico ndacibuka neza ubu rero murabibona yuko mu nzego z'umutekano n'ingendo kuvuga yuko utico naco nyine n'icamwe niragi ryiza cyane ya twavanye kwa Ndadaye kandi novuga yuko vyatumye abantu babona yuko ibintu biko biratera bije imbere ariko rero naho biruko ni ntambamye ziracahari nizo nagira mbazinye nizo wagira ubaze yorunguruka hari ivyo yonegura ico ngira ngo yohava negura sindabizi yohava sanga mu Burundi naho ivyo vyose biruko yohava sanga tukiri muri ya ngendo ya demokrasi y'uruhendo yukuvuga uti amatora arahari imigambwe myinshi irahari inzego zavuye mu matora zirahari byose birahari tinone rero hariho demokrasi ariko iyo siyo demokrasi canke ni demokrasi nkuko abarundi bayumva kandi bayifuza oya iyo ni demokrasi dufise ubu mu Burundi no mu bihugu bitari bike vya Afrika mugabo demokrasi nziza ni yishingiye ku mico n'imigenzo mu Barundi muri bene demokrasi nyene nk'akarorero no kubwira yuko hariho imigambwe myinshi mugabo ubiravye neza ukavugisha ukuri urabona ko iyo migambwe myinshi idakora mu Burundi uri kuravuga hari nk'abantu nkuko yamya bivuga mugenzanje ugiye ukababaza ati mugambwe bimeze kunuko wewe uri kuravuga uwundi mugambwe bo bazi ko hari umugambwe umwe ivyo rero nivyerekana yuko iyi migambwe myinshi itari ko hari yini migambwe rero sindabizi hanyuma hariho ibijanye n'amatora amatora hari igihe usanga uko yatunganijwe canke mubagiye mu guhiganwa kubera badafise iyo ngendo nyene mu mico n'imigenzo yabo badafise uwo muco wa demokrasi batemera ivyavuye mu matora no kuvuga turacyari kure hanyuma ibindi ni izinzego twamye tuvuga mu nama nshinga amateka bashobora gusanga inama nshinga amateka mugabo nk'akarorero mu vyo inama nshinga amateka cyangwa inama nkengo za amateka bajejwe barakurikirana ingene leta ikora abashikiranganje ingene bakora mugabo nta mushikiranganje turumva yuko yakuwe n'inama nshinga amateka ashobora kuba atawuba kumbure bose bakora neza harashobora kuba inzego zijeje kugwanya ibiturire mugabo Burundi bamwe batubwira yuko ibiturire bitera vyimonogoza mu minsi yaheze mwarumvise ingene bafasha abantu bari no mu nzego z'uburongozi urwego hasi bari mu bakora ibiturire hanyuma hakabaho nibindi vy'ukuntu hariho imigambwe imwe itisanzura ku rubuga rwa politike amashira hamwe adahanira ivyisharo vya politike atisanzura ibimenyesha makuru bitisanzura aho rero nibaza yuko twovuga yuko arakantu kagihaze naho ijambo nyamukuru ry'iragi rya demokrasi rimaze gushika mu Burundi honorable Leonce Ngendakumana hariho ibintu bikibangamiye ingendo ya demokrasi ni byinshi nkuko yari ko arabivuga uyu muhinga mwigisha wo muri kaminuza Ndadaye yaturaze ibintu bibiri bikomeye cyambere yavuze ati mu gushikira ubutegetsi ntimuzigere mwisunga ivyamoko ntimuzigere mukoresha ibigwanisho cyo ni ikintu cyambere gikomeye cya kabiri yavuze ati kugira ngo abarundi bose bajamwe batekane ni gukora bose umuntu wese agakora ntagira agomba kununuza imitsi y'abandi bose bagakora hama ivyo bimbuye bakabisabikanya nico gituma mu byo yavuga byose yavuga ati mu Burundi nta kibazo cy'abahutu n'abatutsi kihari hari kibazo hagati y'abantu benshi bakora
abantu benshi bakora barima borora bakora mu buzima bagacuruza bakagira gute benshi bakora ariko ntibimbure nakandi kagwi rero gakundinda nakandi gakundinda gaca gafata ivyo byose bimbuye kagomba kubijya ko wenyene gaca gakoresha gaca gakoresha ingoho kakoresha amategeko n'amabwirizwa kagakoresha amafaranga ya leta ibintu byo bya leta kugira ngo gahoze ba bantu benshi bakora bakaguma bakorera ivyo rero vyari ico gihe cyandadaye niko yavuga ati ingwano ihari si y'abahutu n'abatutsi ingwano ihari si y'abanyaburu n'abanyengoti cyangwa ahandi yavuga ati ingwano ihari nako kagwi gatonya k'abantu nka 10 nubwo usanga kariho nk'abantu nka 10 usanga bagomba gufata ibyigu byose bagira gwabo bamwe ujogoye bagaca bahushura igisoda bya cyavutse mwe nuko kera simvuga ubu igisoda cyavutse uko igipolisi cyavutse uko kugira kize kirakingira inyungu za mwe nako kagwi rero uno munsi rero urumva rero intambamye rero ya mbere ihari simvuze ingorane zahabaye ingorane zarahabaye uno munsi intambamye ya mbere ihari uravye bangamiye intwaro ya demokrasi mu Burundi n'ubukene abanyagihugu barimo burya ahantu mu gihugu gikenye nta demokrasi ubukene gutsimbatara donc ubukene bucabuza n'ubushomeri ubwo abantu basigaye basega igihugu kimwe basega ndikishaka gukomeza demokrasi ubwo n'ubukene intamamye ya kabiri kuko demokrasi urayigwanira ariko Kenya uzoyigwanira gute mutabaza ko akubwira ati hari gihe bagwanga ikibanza uryogoye baca gukurayo urumva ndikigwaniye demokrasi ucugumayo utagwaniye demokrasi urumva ico n'ikintu gikomeye icya kabiri ni ibintu ariko ndavuga by'amacakubiri kera kefango ntiyavyumvise navyo siyo yari kefa siyo yari none nakubwiye nti rero siyumvise umuntu bamuhaye ikibanza agaca ashira inyungu ziwe imbere nico navuze cyangwa inyungu zuwa muhaye nigihe baguhaye ikibanza bagaca gukora kuri bya vyumviro byawe wariko nico niyo ndamba mbi we uko ni kwayumva kwayuka ntangorane nivyo nyine ati ntangorane iwe ico kini inyungu ya cya kabiri naco ni ibi by'amacakwe twariko turavuga naho mvuze yuko ndadaye bivuga uko atayahari mu by'ukuri siyo yojime si yaje imbere barabibonye yamoko hari abantu bayitwaza ugasanga hari akagwi k'abatutsi bagomba kuyitwaza ugasanga hari akagwi k'abahutu bagomba kuyitwaza ibyo biraboneka hakaba n'amacakubiri y'imigambwe ugasanga hari imigambwe ubu abari ku butegetsi batifuza ko yoboneka ku rubuga ngo ikore yego ugasanga abantu bariko barafatwa bariko baratotezwa bariko barakubitwa harabicwa harabangara harabapfungwa ibyo byose birahari izo rero ni intambamye nyamukuru ubukene n'ubushomeri bicaye bifatanuke n'ubushomeri birafatanye kuko umuntu ashomereye kandi abantu bashomereye ubu rero ngaha mu Burundi ko nitutaraba neza batubwira yuko ibitigira biko by'abashomeri biriko bishika 60 nabingahe kwijana kandi abo rero ahanini n'ugwaruka n'abakenyezi nibo bari benshi muri iki gihugu tutarabye neza demokrasi zoruca myanya y'intoki ico kibazo cy'ubukene n'ubushomeri kidafatiwe ingingo ngo abantu bose dutere imbere igihugu tugiteza imbere hanyuma umunyagihugu abariwe aje imbere iyi ntambamye rero ihari n'abantu batemera intwaro ya demokrasi n'abantu batemera intwaro ya demokrasi kandi bariho yego bariho batemera intwaro ya demokrasi twabivuze yuko abambere nabaci bafata iyo njungu ya demokrasi bakayigandagura bagafata umugambwe wiwe bagatabagura bagacamwo ibihimba hafi mu mengana 6 hariho Frodebu nyakuri hariho Sangwe Padere hariho Radebu nyakuri ni zibiri urumva je nkabo ndabafata nk'abansi ba demokrasi abagize ibyo bintu byose ariko ibyo bavuze yuko ivyiyumviro bya demokrasi bishobora kuba biri mu iyo migambo yose nkagaruka nkavuga nti impera n'imperuka burya nta kidahura atari misozi abantu tuzohura burya iyi demokrasi tuzoyubaka kubera atayindi nzira nimwe ihari tuzoyubaka hanyuma rero mu ntambwe twagiye turagira twebwe twabonye twahuye nazo ni nk'imigwigwana yagize iravuka abantu bagacagira akamenyero yuko umenga
iyo mutumvikanye ucufata ibigwanisho ukagwana n'ubuntu uva menga harabahari yego baravugwa no simara ndavyumva na genda vyumva rabura amatari sivyo niyumvira mu mutwe wanje ndavyumva mu naho umva basuma bitwaje ibigwanisho abasuma ico ntaco ibyo bamwe bababwira abasuma kuva kera je ndazi yuko babivuga bati twaratewe Kefa nibizi aravuze intambamye aravuze ubukene amacakubiri abatemera demokrasi aravuze n'imigwi yitwaje ibigwanisho rimwe na rimwe iza irahungabanya hari intambamye uvuga uti yo yari kwiye ego ikimwe mu ntambwe dufise za demokrasi mu Burundi ubwa mbere dufise uburorero buke bwiza haba muri kano karere turimwo muri Afrika no muri Aziya no muri Afrika no muri Europe y'ubuseruko usanga ni bihugu bike bigomba kushira ingufu mu kugenda demokrasi rero abasoma biri bavuga uburorero buke yego bavuga murabura bo mwigana abo kwigana usanga bafise ubunenge bwinshi ku buryo usanga umuntu avuga ati naho tutokwihuta turi kumwe n'abandi abantu bagatitira muri ivyo kubera uburorero buke bwiza bwa demokrasi mu karere cyangwa iyo ni intambamye ikomeye cyane kuko nakubwire ko na demokrasi ngo ize si ciyumviro c'abarundi nabandi bantu basavye koza demokrasi urumva yuko rero y'uburorero baye buke ari bwiza birica ica kabiri demokrasi wacu yacamaze imyaka mike cyane ntituraronka umwanya muremure wo kuza turisuzuma muri iyo myaka mike munsi ya 30 yishika 12 twayimaze hafi nko mu ntambara iyo ntambara rero yakwirikiye demokrasi nayo yabaye intambamye ikomeye kuko imwe yo myaka 12 aho twari gutera imbere tuyinonosora ahubwo twasubiye inyuma demokrasi yashaba nk'umwana zingamye yego umwana gwe kwashe babanza gusubira agaca zingamagarira niyo intambwe ikomeye kuko iyo myaka yaratumugaje burya ndatahura gose igituma Melchior Ndadaye avuga ati ntituje mu byo kurwana hariho umufaransa yitwa Robespierre muri Revolution Française mu gihe abafaransa barondera yavuze ati ivy'intambara biraza kutugora niyo twasanga baturusha inkomezi baraza kuduhezayo nivyo zo turimvira bizoca bizimangana mugabo naho twotsinda ko twakoresheje igikenye umugeneral azotsinda azohava nakoresha ikenye mu gutwara intambara sinziza ikabandanya harabibona hano no navyo navuze ivyo yavuze intambara twaciyemo wavuga intambara twaciyemo hariho kindi yavuze honorable yose mwangarukeko nicerekeye kahise oya mugari kinavuze intambara wavuga intambara twaciyemo muri kahise intambara zose uko zigenda kose si kintu ciza mu gushikira ubutegetsi kuko kirasubiza inyuma demokrasi waruvuze indi ntambamye ego indi ntambamye nivyerekeye aka kahise gafatiye ku moko cyane abantu bamwe baravyinyegeza inyuma yani batera intambwe mu vyerekeye demokrasi ni bamwe banyamacakubiri honorable yonse ego harabayitwa ugasanga avuga ati ico cyo cihuta twacafise izindi ngorane zo kumanza gukinyira manze muri indiri ivyo ico ni ikintu gikomeye cyane mu vyerekeye iyo ni intambwe ikomeye muri demokrasi hari nk'ubu nama nibaza uravye abishe Ndadaye kiretse ko harimwo uruhara rwa politike je nibaza ko n'ubwoko butari rubuze nama nibaza ko amatora hejeje ko barimwe bavuga ko ribaza gusa oya nibyo gwarimwe aho nabivuze uko nzico ndiko ndavuga hari bace bagira imyerekano bavuga ati ivyo vyamoko bireke ati amatora yabaye habaye rusansuma rw'amoko Ako mutabazi agize ati vyamoko mu bibiri ariko urumva nk'abo babivuga uko nimba bakivyiyumvira wumva demokrasi zotera imbere reka tugeze ngaho hanyuma ikindi na demokrasi n'abakiriye demokrasi nabo ntibayakiriye mu ngazi zayo zose bayakiriye muri vyo ndavuga ati twikure ku ubutegetsi bw'ubwoko bumwe buva mu ntara imwe bwatugiriye nabi hari izindi ntambwe nyinshi zitari mu mitwe ku buryo n'ubibaza bati twarahejeje nta ngorane ko abantu baratorwa inzego zo mu bwoko bwose ziva mu ntara zose demokrasi iriyo bakaza ko vyaheze kumbe hakiri izindi ntambwe zikomeye zo gutishika dutera mu vyerekeye demokrasi iriho oya
erega ikintu gitera intambwe gishobora kugeze kuri 60% kitashaka kuri 80% nuvuga ko kiriho muvuga ko gifise impingi iracari ndende impingi iracariho turi ku rugendo tuvuge ko kiriho ivyo uko ari ndende canke ngufi impingi iracariho hanyuma ikindi ngo ibintu ndakubwire sa n'uvuga ko vyerekeje kuvuga nko mu gihe c'amatora urabona abantu hari abantu bagwana bakanicana twarabonye nk'akarorero ingoro z'imigambwe zononwa bamwe bakavuga bati ni bene zo bazonona kugira bagirize abadahuje ivyumve vya politiki abandi bakavuga bati oya ahubwo nabo tudahuje ivyumve vya politiki bazononye urumva iyo ni intambamye ikomeye abantu ugeze naho bononanira ibimenyetso vy'imigambwe bakicana mbere bakanavugana nabi n'amatati ya politiki n'amatati ya politiki hari ikindi kintu gikomeye guhakana amatora guhakana ivyavuye mu matora rimwe rimwe mbere daciye no mu nzira z'ubutungane nko 2010 na 2015 vyaciye mu nzira z'ubutungane aha rero nkavuga nti mbega aya matora afise utunenge twatumye bayahakana iyo ni intamba muri democratie yateguwe neza mugabo batsinzwe base kuyemera naho hakaba hariho akanenge twagomba yuko amatora aheze uwatsinzwe abatsinzwe bose bashobora gukeza uwatsinze ivyo ntibirabaho hanyuma ikindi ni muragira umwihwezo nagarukiye ngaho ariko atwumviriza barazi baza kwihweza hanyuma ikindi hariho kudatahu hacariho akantu gatoya cane hasi kudatahurana nabaye akarorero je nagiye ahantu turi mu modoka ndavuga nti sindiko nako ndavuga bavuga ati umukuru w'umugambi yagize ibi nibi ntandabaza nti mbega wagira ni wewe nagiye ngo jewe ni umukuru w'umugambi wahe bati ni wowe utazi vyabaye bacabaza ivyo bintu wewe zumvikana yuko hashaka kwa nk'abafrode bunya kuri nihereko badashaka gutara ko hobo ubundi muntu aje muri frode nk'akarero bakumva kumenga bose agomba bacike ni basanze batavuga wewe uco vyumva yavuze yuko bavyumvise bavuga jewe batavuga nabo bari kwavuga jewe batumva yuko na frode mo narade ariko ni bakwishyuye urumva wagize utumugambo wuwe bati azumvise jero nimba bari kwavuga bavuze umukuru umugambi wumva frode bunyakuri ntibumve ko narade bashobora kubamwo na frode bu na senere na sendevu deja kubayo bakumva frode bunyakuri gusa nako nagahaze nabibaza ko turi mu mugambo umwe nako nagahaze urumva ako nagahaze hama ikindi rero nsaciye avuga ngo n'umugambo nivyo ntandi bindi ikindi kintu jewe fise nibaza ntaratora neza tutaza guhuriza ko neza na bamwe ngaha jewe ico twita gusangira ubutegetsi si ngombwa ngo kubugusangira ibibanza vya politiki mugabo nuko umuntu atwara ivy'igihugu abantu bose babishikira vyorosha badatandukanije ubwoko intara n'imigambwe nta matoza ndagira ngo menye yuko bimeze neza cane mugabo nibaza ko akivyo kunonosora muri ivyo ariko birameze neza bukebuke ivyo vyose nk'akarorero ugiye kwivuza kwa muganga ntimanza kuraba umuganga urimwo ntimanza kuraba nubwo ko ntabwo barahaba barakwakira no munsi uvuga ko gusangira ubutegetsi biriho rero ugiye kwiyandikisha mu ishuri mwino kera vyari bigoye abamaze kuraba bati mbere uvuye canke akabini bwa mwino misi ivyo ntabikiriho mugabo sinzi yuko nk'umuvyerekeye akazi vyoroshe ko bose bakaronka vyoroshe ntavyo nzi hari abana bamba bidoga ariko hari cabaye ciza nk'ubuco bandanya igihe kimwe bari barashiraho abigisha barakoresheje ikibazo ukabona n'abantu abari mugambi ku butegetsi n'abatawurimo bose bashikiwe nk'ivyo bibandanije ni ingendo nziza dukwiye kugumako honorable Jean de Mutabazi tera dusozera ikiganiro ariko ukukije aho nyene bavuze intambamyi zitari nke haravuga uti hari intambamyi imwe bibagiye canke zibiri ucugira ko n'umuti icokogwa dufate iminota ibiri uko benshi bagiye barabigarukako hariho ibintu byinshi umuntu yovuga ati kiya nikigenda neza nikigenda neza mugabo burya ntibigira inkwirikizi imwe hari bigira inkwirikizi iri hejuru ishobora gutuma nk'igihugu gisubira inyuma kuvyerekeye amahoro n'umutekano ni nk'iki cyo kwanka ibivuye mu matora
ukanka kuca mu nzira y'ubutungane ibyo amategeko ategekanya ugashaka gukoresha intuzeye inguvu umuntu akavuga ati jewe nk'ubu uyu mugwi ujejwe gutunganya amatora wangize wa gatatu kandi nari kuba wa mbere ukunguruza ukaja muri sentare jeje kubahiriza ibwiriza shingiro ikaraba ikakubwira ati ego uyu mugwi nivyo wamurenganije muga su wa mbere no wa kabiri agaca bandanya yanka nishavu niki ivyo rero nta ngendo ya demokrasi abafise kubera aja mu mahiganwa avuga ati ntegereza kuba wa mbere ntabaye wa mbere bazoba banyivye n'uwo mugwi wone ushaka kumurenganya oya kandi hariho inzego nka zibiri ubwo mbere atango uko ivy'amategeko ategekanya nikijya rero tukunda kuvuga ati igihugu aho intahe ariyo noze ico bita état de droit intari ifise ijambo kubera nushobora kwama misi yose uvuga uti jewe nkeneye iki ntakironse sindavyemera ico rero nico kintu gikomeye kubera igihe twari yarusha baravuga ati twebujya ibibazo dufise mu Burundi cyane cyane nibibazo bya politike aho rero namoko aca azamo hama ica kabiri rero ni ibintu by'umwina w'amatungo hari umuntu w'umunyepolitike umuntu w'umunyepolitike avuga ati jewe ntegezwa kubeshwaho na politike nibagire yuko muri politike ari uguhaganishwa imigambi n'ivyiyumviro utabaye wa mbere urashaka kubandanya udandaza cyangwa ukakoresha diplome yiwawe twese ngaha twarize turafise ama diplome yawe ukavuga ati ni ntabo umudepite ni ntaba umukuru w'igihugu ni ntabiki nzobandanya mbaho kandi mbeho neza ndandaze nkoriki hari abantu rero bavuga ati je nanjye ntegerezwa kuronka ibi muri politike ivyo navyo kandi birakunda gutera ingorane hama ikintu ca gatatu hariho mu bantu b'abanyepolitike imbere yuko abarundi biyumva mu bwoko bwabo ico rero nico kibi ayo macakwe burya biriko birahera biriko biragabanuka mugabo biriho turavyumva umuntu ukumva yuko adashira imbere ntuze akabira ku Burundi adashira imbere ko ari umurundi mugabo ashira imbere ubwoko bwiwe ivyo rero biratwononera cyane mugabo utosora ivuko yamize yakati no kubandanya twigishanya kugira ngo tugire turabe ko twobandanya dutera imbere nkuko rero umuntu ejo ni heza kubera kuva Ndadaye Melchior bamugandaguye twarasubiye mu matora mu 2005 hanyuma mu 2010 na 15 na 20 bubaye ubwa kane hariho ibintu rero turiko turatera intambwe uyu munsi umuntu aratogwa akaja mu kibanza ciyo agaheza n'ikiringo ciyo nawo bazare hose ntivyamuko abantu budusigarira hari abantu bibagiye ibyabaye 65 aho abashinga amateka bagandagwa hari abibagiye ivy'icenda na gatatu abantu batatigera baheza ibiringo vyabo uyu munsi rero kujya tuko turaba demokrasi ni nk'ifaranga hariho imbere n'inyuma hariho ivyiza hariho n'ibitariko bigendera neza reka rivyo bitagenda neza umunsi azorondere akanyagira ico aterereye kugira ngo tubandanye rutera intama mu misogonda 10 wokeburiki leta y'uno munsi n'abategetsi buno munsi bahari kugira ngo ingendo ya demokrasi Ndadaye yasize araza Burundi itsibatari mu munota umwe ico twebwe twama dushira imbere mu misegondo makenya amategeko ariho reka akwirikirwe urakoze kefa nibizi kebura yaba leta ukebura n'abanyamigambwe kugira ngo demokrasi Ndadaye yasize itsimbatari jewe no saba yuko abarundi bose na cane twebwe abanyepolitike twokwirinda ibi mutabazi yavuze vyo gushira imbere inda zacu no gushira imbere ubwoko tugashira imbere igihugu ikindi ca kabiri kuva demokrasi baho nta gikorwa cyo gusuzuma aho kitugeze kirabaho harakwiye nk'ino kwita ikoraniro rukokoma kaminuza ryo kuraba duti mbega tugezehe mu vya demokrasi habuze iki twokora iki kuko nkavuga nti tuvyumve tugasubira muri demokrasi babasoma bitwaje ibigwanisho bazava bahinduka abandi Honorable Leonce Ngendakumana kebura leta ukebure n'abanyamigambwe kugira ngo iragijya Ndadaye mu bijanye na demokrasi ntigenda kagirire ico no kebura
ubutegetsi nuko bwokura icigwa muri ivyo byose twamye tunagura twaciyemwo izo njyane z'amoko ibyo byo gukumirana ibyo by'ubwicanyi ibyo kugomba gutwaza umukazo igafasha ibishoboka byose bikavaho tagira abantu basubira kwiyumvira yuko mu gushikira ubutegetsi witwaza amoko mu gutwara witwaza amoko canke basubira kwiyumvira yuko mu gushikira ubutegetsi uteza gufata ibigwanisho cyangwa ugakoresha inzego z'igihugu igisirikari igipolisi iperereza kugira ubuza abandi gutera imbere mu bya politike ibyo ngo cyangwa ukoresha uburyo bw'igwa amafaranga y'igihugu ibyo yabireke nkuko rero mugenzi wanje yaje kubivuga hatunganywe ibiganiro by'amagaburanyama ibyo ntibari ibiganiro ariko baranayagaburaga n'uburyo uko abayagabura nako cyangwa muri ibyo biganiro baranayagabura ibyo biganiro bijeho ngibi yaravuze byugira turabe intambwe tumaze gutera n'ingorane zihari intambwe zose twavuga zivugwe hanyuma rero tubandanye dusozere uru rugamba rwa demokrasi abarundi babeho neza babeho badasubira kwicana tubeho tudasubira abantu bapfungirwa ubusa batotezwa bangazwa nk'ubu hariho abantu barenga 500 bari hanze iyo yose ni intambamye ihari kuri intwaro ya demokrasi bambe kuri intwaro ihari bihe turimo ku ntwaro ya demokrasi rero je nkibaza nti ibyo ari byo byose yabivuze professeur iciyumviro cyuko turi ku rugendo rwa demokrasi kirahari ibimenyetso birahari n'imigambwe myinshi irahari naho imeze uko imeze amashyirahamwe yigenga arahari nuko ameze uko ameze amaradiyo n'ibimesha makuru nuko bimeze kose birahari n'ibyo by'amatora uko bitegurwa ko bitegurwa birahaba icyizere kirahari aba rero bavuga bati nta wovuga ngo amatora ntiyagenze ngo naho yogenda nabi pfa kwemera ibyo sivyo amatora adateguwe neza bayahakana hanyuma amatora atateguwe neza atunganijwe neza kajamwe ubusuma duteza kwiyamiriza Professeur Ambassadeur Denis Banshimiye ubusa dutera dusozera kino kiganiro kebura ubutegetsi n'abanyagihugu n'abanyapolitiki ego ndabivuga mu majambo make cyane nk'uko bagenzanje babivuze hari uwagize ati demokrasi ni igiceri cy'ifaranga hariho uruhande uru n'urundi ruhande nukuvuga abari bo bose baba ari ku butegetsi baba ari abanyapolitike bari muri opposition canke abandi bari bo bose boreka kununuza ibibasosera gusa muri demokrasi n'umururazi bawunyweko n'umururazi ni bawunyweko no kuvuga bose umugani woye gutaha no kuvuga iki ni waba ushaka yuko agateka kawe kubahirizwa ubahiriza n'akamugenza wawe ni waba ushaka yuko wewe uja kwidegemvya mu mugambwe wiwawe wihitiyemo emera ko nuwundi ahitamwo umugambwe ni waba ushaka yuko uronka uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro emera ko nuwundi aronka ubwo burenganzira muri make rero aho tuzoba tuvuye muri demokrasi imeze nk'uruhendo tukinjira muri ya demokrasi ijanye n'imico n'imigenzo urakoze cyane Ambassadeur Denis Banshimiye ubusa no kuri iyo ntererano ndagushimire cyane nibutsa yuko umwigisha muri kaminuza ukambeye n'umuhinga mu bya politiki yanonosoye ivyerekeye demokrasi n'imigambwe wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama ndabakengurukiye kubona mwadutumiye ndakengurukiye abo twasangiye kino kiyago nkaba nongeye gukengurukira kandi n'abadukurikiye baduteza amatwi murakoze ndagushimiye nawe honorable Leonce Ngenakumana nibutsa yuko uri cegera cy'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafrodebu wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama mwakoze kandi nasanze ari akantu wari wamaje ndakibagira ndagaruke ko bavuze tukebure nkebura abanyapolitike nagomba gukira abanyapolitike yuko ushinze umugambwe umenya ko uri kuharanira guhindura ibintu mu gihugu bitagenda neza utaburi kuharanira amarungu hanyuma ngaca mpera kuraba twavanye turi kumwe nkabasaba yo kugira ngo tubandanyirira turikomeze ko twosubiza hamwe bidatevye urakoze ndagushimiye nawe Kefa nibizi nibutsa yuko witavye hano mu kiyago cyo kunama usanzwe uri n'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri Inyuma Ndadaye wakoze kwitaba ikiyago cyo kunama
ndabashimiye ko namwe mwadutumiye ndashimiye n'abatwumvirije bose twavuga yuko twebwe dushima intambwe ya demokarasi tugeze ko mu Burundi mugabo tugifise byinshi kandi byo gukora hanyuma ibyo gusubiza hamwe kw'imigambi navyo biva kwishaka ry'impande zose. Urakoze cyane ndagushimiye nawe honorable Jean de Dieu Mutabazi nibutsa yuko uri umukuru w'umugambwe w'intadebukirwa Radebu wakoze kwitaba ikiyago cyo kunama. Najewe nyakubahwa mumenyesha makuru ndabakengurukiye ko mwashoboye kuntumira nkabankengurukiye nabo twasangiye ikiyago kandi nkamagarira abariko baratwumviriza n'abanyepolitike bose yuko twobandanya duhagarira intahe ya demokrasi nyakwigendera nyenicubahiro Ndadaye Melchior incungu ya demokrasi yadusigiye. Ako gusubiza hamwe aho gusubiza hamwe jewe namye ndagasaba kuva kera hasigaye kubishira mu ngiro gusa ndabikengurutse. Urakoze cyane ndagushimiye nawe Dorine Uwimana nawe Rononiyo Nkeza mwatumye tuvuga batubona nshimire kandi Nuriya Emetu Samitebutsi yatumye tuvuga bakatwumva nkengurukire kandi Leonce Bitariyo yahagarikiye kino kiganiro Jerome Niyonzima indemesheje ikiyago cyo kunama ndabibutse yuko twari ko dushyijya nino ivyerekeye iragi perezida Ndadaye Melchior yewe yarasigiye abarundi mu bijanye na demokrasi naho riteye no munsi ndabipfuze mwese kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho butaha.